nimba badukubita nimba bigenda gute Stacy eshi mama lekibite meze neza komega kwengura kandi Stacy umwe namubiza tutura kamera washaka sinkamera naho yainge ninjira mu nzu za Stacy nzogenda mu nzu wingia mu nyumba yetu ufanye nini baba upaone tu habone upaone nini kama pako biti pako biti twikara kichini bizana amajambo menshi no ujyanyagendana na benshi parce que n'umustar arondegwa na benshi okay kuba je ntwashobora kuza kuntoka siko uko kuntu twarafatanye nta muntu yoba bizi okay rero kuba uko kuntu bavuga ngo iki none yaranyihakanye ntabwo yanyihakanye sanu x1 okay nyuma yajya ucukwigana na Fabilo niyo muri kumwe mu rukundo biva twisize amapost yawe urukundo ndimwo muri umwanya mu mamahoro umugabo wanje n'umugabo tuba amahoro kabisa mu mamahoro jewe vraiment Fabilo je suis frère comme d'autres vous êtes Fabilo baché washit bamusevize gute muri telefone ya love uko nyene nani twa Fabilo amahoro imana bani namwe bakunzi ba Isaac TV aho muri hose nice kabisa bana urabibona no musi ndi kukamoto fresh kabisa jewe nje kurondera umukobwa bivuga yuko bana datinga n'abarinzi benshi kandi jewe bamwe ndabaza ariko sinzi ukuri kwavyo byose uko kumeze aza kubitubwira self pejenge ndamugwe gituma hari ivyo bita kugwa giturumbuka nurimi rw'ikirundi sinzi turi ahari mu Nyakabiga turi mu Nyakabiga juste amabara mu Nyakabiga aracanga sana ariko ntacyo turaza kuharondera tumpaka tuhamenye umukobwa yitwa Stacy yari mu Queen Video ariko kandi wasigaye aririmba zirwa kuri kisora ndirimbo na Bienfrima n'abandi sinzi ngo arafite indirimbo agira sohore biravugwa n'umusheri yahoze ari umusheri wandi yahoze ari umusheri wa Akesdan ariko ngo barahibanye ubu asohokana na Fabilo nimba bikibana nimba byaraheze sinzi ibyo byose rero na maskeno ngiye kumubaza namakuru ngiye kumubaza abakobwa keshi tubonye ama video barabakobwa basa neza baberewe ukuntu ariko eske iwabo baba hano hasa gute baba mu buzima bumeze gute eske kujya tubabona mu video niko baba basa no mu buzima bwa misi yose ntavyo tuzi rero reka je natsi moto hama tugende Juma nimba umufata kamera sindabizi je ngira nigire twagiye Yes, bakunzi ba Isaac TV ahari no Stacy asanzwe aba wa Queen Video nababwira tuje kubaza ko rusako rwinshi ibintu byinshi n'igiturumbuka Juma just agiye ndimo turisige ngantanje anyasa mbaba dukubita mba bigenda gute Jambo mama Stare, meze neza? Muraho? Stacy ni hari? Yes, bakuze ba Isaac TV reka tumurindire hari. Stacy ari he mama? Ari
ariko arambara ariko araryamye ari mu biki oya yahejeje kwitegura ah Stacy Stay Stacy Eshi Mama Alec bite Meze neza Omega kwengura kandi Stacy umwe namubiza Tutura kamera washaka sin kamera il faut que nta kamera nyene musore mutse ngofi ni fresh nta kibazo reka natwitwaye none uramuzambara no mavide reka Stacy bite Meze warugiye Warugiye ahantu Mugaga ngaho migaraza kumva isoni kuyaga kubera wagiye hano Titira sari tirayi kamera mani wawe nazinya kwanza kwanza kamera oya hani uzima kamera ingwasi tusharari yo kuma kamvuga wicara aho nasi naraki Ugeni mama Stacy na kamera ni sawa oya sitaka mu filme mama wacu vrem ndaza mwirekere ni bono nakore ni kumengo Nishanda kubaza shumeka bicha bingora kuri abaje abantu cyo kwicara hari Tulega Stacy sawa aravyemeye namwingize eba Stacy jarangora charanga hari cyara kandi urabe hari akame ndabije ko je sindagukeneye kamera hora tuna fresh nice Stacy amakuru misi net unasikia jasho nyingi oya bre mama waruvuye nari ngomba ngende warugiye no majahari mama kwise hiyo acha biaka sikusikie mbati zambi niko mtoto wa Mungu kamera mara okay sawa Stacy reka tujye byose reka tuyage makuru misi cyenda guheruka kera wabyubushe cyane mama we umutima mwiza uri kugibiki muri iki gihe nanaki none ni mishatsi yawe Stacy canke ni ama perike mushira ko mbara ama plant ni mishatsi yanje zahizira ngimana ni wanje ndabigure reka mbeshande ni wanje hari mishatsi isu ni wanje izake sawa Stacy ni bono ni sawa kwanza felicitation ndabona wari gusora muziki ngoma yawe yitwa gute Mbarira na film Mbarira Mbarira aha ni wawe cyangwa kwa mama sonzo kuba kwa mama wawe ni kwa mama sonzo kuba kwa mama aha ni kwa mama iwawe ni he ndahagi ahoragi ko tumenyera abavuga nkamwe usanga keshi muba mwipangiye ugasanga abavyeyi mwarabataye oya Jesu okay Stacy usanzwe ukora iki tegaye n'umuziki no queen video kazi kandashima ko abantu bose bakamenya numvise ngo uragira massage akora ko abantu massage biki sivyo oya sivyo Stacy sivyo urabesh sivyo none ni sivyo nane naho yobora kazi akonkora ko kazi makama mahera ariko sivyo sawa Stacy atari bango ushikanye ngaho uzemeruka kuri anife yawe sinzi watubwiye ngo ufite imyaka sinzi nani wavuze ufite imyaka ukuje imyaka ngaho je nta myaka no mvugira imyaka me abantu bakuravye nkuko bacha je ndacyari muto gusa ariko ndacyari muto Isaac ndacyari muto ariko nta myaka navugira kuri kamera sawa ntacyo tuvyihoze ko waza kuvuga imyaka ntacyo papa ari ngaho je ntabagufise ndamufisha ariko nari ngaho nabino abahanze hanze okay iyo mama na papa wari kwarakora muri mu video yawe kuri ntacyo babwira video nyabaki video yawe y'umuziki like kuri Shependunga kuri je na video ndakora yiwanje ariko uraboneka ama video cyari video nataka demo kunyo warabonetsemwo hari video zindi zitandukanye z'abandi baririmbye kuri uraboneka bijya abavyeyi babibonye ntibatera ikibazo ni gutera ikibazo ku bavyeyi oya ni gutera ikibazo ku bavyeyi baramenyere
shaka kumenya umunsi wa mbere wagiye ati mama je shaka kutangura kuririmba yakwihanuye yakubwiye ibyo kuririmba byo byo bazi kari talanye wanje ibyo kuririmba nta na kimwe ashobora kwankira kiretse nk'ibyo byo kuri video nari nabihagaritse kubera nibyo ntabwo nibyashimisha cyane ariko kuririmba naho bokora iki naho bonyankira ntibikunda ko niyo talanye wanje kuri video baraguhagaritse kuri video nanje nibyo nashimye guhagarika ko sino umuririmbyi ngo na ile nataka demoni kunioa barabinsabye ndabafashemo tati nta kibazo ko nande ndashaka kubakenera nanje mu byo wanje sawa haje birashika abahungu agakwa gakenera abahungu nabo nyine eko je nkaye wewe unkenera iki kuri je nkawe uri umujournaliste nkawe uri umujournaliste nagukenera kugira nkukunyeraje kumbaza menyesha umuziki wanje nanga simba nagukeneye sawa okay nice kenshi abakobwa je murashaka tuyage byinshi ariko duhere ku maskendo bivanye n'ingene umaze kwinjira muri game ufise kandi amaskendo wasohokana na Akesi mwahebanye nufise ngo mwarahebanye kuko je ndakuzi ko ari umubebe official wa Akesi Dan ariko nyuma yacu nubatsi ngo barahebanye ufatana n'uwundi tuzakuvuga hanye izi skendo zimeze gute kandi Stacy mutabizi Stacy bari mu bakobwa bagizi reka tuvyihoze bagizi nababwire je ndaka evuga nibe bakobwa bakunda skendo reka tuvyihoze ntaci reka tuhagarare kwazanga kuri relation zawe relationship yawe turasabye ko uguruka hagati yawe na Akesi mwarakunda kandi igihe kitari gito twarabimenye amatwa nsomera ngo taza kujako hanyuma Akesi danje ndamuzi ko ari umuririmbi byo byo gukundana nawe sinzi aho mubikura rahizira y'Imana je nakwereka amafoto uyanyereka kubera iki na Akesi Dan nzi ko ari umuririmbyi mwigeze gusohokana no nzi ko ari umuririmbyi nyene w'umurundi mwigeze gukundana apana gucafuza umuntu manje nzi ko ari umurundi nubuze ko mukundana mbandi namucafuza none gashaka kuvuga ibitari byo rahizina y'Imana kuvuga ibitari ibyo rahizina y'Imana ndahira uko kurahira imbere rahizina y'Imana sawa warahagaritse kuririmbana na warahagaritse gukundana na Akesi inyuma yaho Akesi barashwanye na Prima kubera wewe bashwanye iki Frima shkwana na Akesi cyo ntabyo Frima mu kigano yaduhaye yatubwiye neza yuko ebana jewe Akesi yaranamblotse kubera yuko narimbaye n'umudemu yiwe baza ko namuririye umukobwa oya Akesi je cyo navuga ko n'umuntu ntangoye kwinjira mu muziki nari mubwiye yaramanuye nyene nk'umuntu nawe nyene yabyinjiyemo ntatangura nanje n'umuntu amanura nkora gutya gira gutya ivyo byo gukundana vraiment ntabyo nzi kandi sinzi narivyo nari nzi ko bashwanye na Frima bajya n'abahungu arone ikiganiro yagizananye n'ikinyamakuru kimwe avuga ati je vraiment Stacy ni madame ntabyo nzi nambara bivuze nuko nyene ariko nanakimye nyuma yaho ariko mwarahebanye ubusohokana na Fabilove izi skendo ziko turavugwa kandi amakuru ashobora kuba afise kuri muri Fabilove nawe mukuru ndamukuye kuri statut yawe ma post maze imisi postinga ati yo my love my Niki turafise ama screenshots turaza no kuyereka ubu postinze nice neza kabisa ati urazabwireka ari bisanzwe wowe uri umuririmbyi kazi usohokanye n'umuririmbyi kazi kuba narerekanye bya Akesi kuba naragize iki Akesi n'umustar arondegana benshi siko kandi barahugwa kijaro n'abakobwa bacu bakurondera nyuma hagiye urwasohokana na Akesi ati umwana mke kiherehere sinzi biki bizana amajamo menshi no ujyanyagendana na benshi parce que n'umustar arondegwa na benshi okay kuba je ntwashobora kuza kuntoka siko uko ukuntu twarafatanye nta muntu yoba bizi okay rero kuko kuntu bavuga ngo iki none yaranyihakanye ntabwo yanyihakanye siko ariko turababaje ingene nawe twanyihakana ngaha no ntabwo ndamwihakanye ndamuzi ko yitwa Akesi Dan abo umukunzi wawe mwahoze ari umukunzi mu ex wawe sanu ex wanje okay tworosha ingorane mwapfuye wanje okay ntacyo twapfuye eske abantu ntibakundana bagahebana none ariko Jessica numva kandi iyi collection nimwo shasha waramufatira abandi bakobwa ama message biki bibiri mu byatumye muheba oya
bro. Nawe nyene ivyo avuga amakuru aviwe bavuga yuko wewe wakoroye inda yiwe. Ataraguhumuka kubera iki wabikoze? Imana babari. Amakuru yose barikora babesha byo. Stacy suko ameze ikasha. Sawa nyuma yajya ucukwigana na Fabio niwe muri kumwe mu rukundo. Biva twisize ama post yawe. Urukundo ndimwo muri umwanya ntirukiye kuja imbere. Waramaze kurugaragaza ku ma post yawe. Sawa. Ubu rero nane namanara mugaragaje simaka abantu bose bacamenye nane nkaho nira gupostinga zoro bara n'amajambo cyuko captions ya captions. Nawe niko nyene ufite umugore nakwandika ko my husband my byose nabyandika. Ariko rero zije caption wanditse ko kwa Fabio Love ushaka kumbwira ko zijanye. Atarizo none sibisanzwe Fabio Love ko yemereye yuko mukundana mana Fabio Love nawe nyene nakubwiye n'amadi ivyo bya Fabio Love muko muravuga nawe uzire niko Imana ndamuzi sivyo basi umva ubwo ndimwo sinkeneye kuruvuga ubu rero ubwo ndimwo ntabwo nkeneye kuruvuga kandi mu mahoro umugabo wanje umugabo tuba amahoro kabisa mu mahoro nyuma ariko avant yuko sohokana na Fabio Love wari sohokana n'umutipe muri Amerika muri Amerika ari bari he yalla Ndashaka bahungu bose naro kuri nose. Oya. Stacy umaze kwigira muri monde y'aba star. Uteza kugurikiranwa kugira byose kugira turabe aho bizoherera. Obutipa bahanze. Tukwiye ko ifoto mwabonetse mwambaye impuzu musa zisa avuga ati my husband future husband ibintu nk'ivyo. Ariko rya mwarahebanye ryandaze mwarahebanye muca ushifata urabizi ko twahebanye ntiturahebanye rero Stacy jera kuravye verni yaje urabisiga verni mwanya ngana gute mana shinijuru ubongera turekane n'inzara zawe makeup sometimes urashirako makeup wewe mukunda makeup since man Jewe ndakunda po yanje bacu kunyene sinkunda kwipodera ibintu birebire sinkunda kugira iki kondi unkunda ukondi nyene utankunze ukondi wapi sinkunda kwisiga ngo niyambize ibintu byinshi oya nabonye tatuwaje ku kuboko kwa isigura iki iyi tatuwaje isigura turabigire nande mu isomero hejuru abantu ntacyo tugira isigura tataje nashize ko rekane naye ni yonyene nga nta zindi no nta zindi fisi rahizo nagiye ma nta zindi fisi tatuwaje ni ku mubiri okay sawa Stacy we impuzu to kwambara naho boguha amafaranga nimwe ziba zimeze gute Kibazo izaki jengira amafatire muri babakobwa bavuge ndakubaza baba boss lady Ndahambara impuzu zose. Nizo muri Vayura ndazambara. Kukumbega ni kuki tugaye impuzu. Amabikini itatabutse nkabona ko ari impuzu ya bien nashaka gusohoka akambya ko ibembereye ndayambara. Nuko nashaka gusohoka mu nzu none ari mazi umwanya munini ndiko ndondera impuzu yashi yambize ndiko ndondera impuzu nambara. Okay. Haraka video twabonye gatumbira kuri social media uriko wigisha abakobwa ingene botetesha abagabo babo. Ujye ushobozi uwabukuye he wabyize hewe kumenya ingene utetesha umugabo canke urere umugabo gamuha ibirungo neza bijya babyize na hamwe nabyize nta n'ishure nabyize mu hamwe yabigishije wabikuye he azi mu buzima izake ukuntu ubayeho n'ubayemwo birakwigisha byonyene bikakwigisha ukuntu ukwiye kubaho bikakwigisha n'ukuntu ukwiye kugenda ibintu nk'ibyo siko Ego, birashobora kuba nararavye ukuntu mu muryango biba bimeze bamwe bagiye baragira ukuntu abagabo ukuntu bigatuma nanje niga ukuntu ukwiye kubera mu rukundo ukuntu ukwiye kwifata mu rukundo ya okay abahungu bavuga yuko batabumbwa n'umukobwa umwe uravyemera atabumbwa n'umukobwa umwe n'abakobwa ni babumbwa n'umuhungu umwe Turaza ko biva kuki kenshi biva kuki babita maitala. Babita maitala. Gute?
so sinzi ko bivuga igene ni barantutse ngo navuze ngo arongore batatu rero shaka abanyitukira shiki ese kugutukira kubabwira ukuri nibyo ni byiza kubabwira ukuri naho bibagwa bazari kubabwira umva warumbajije ngo umukobwa igituma atamumbwa n'umuhungu umukobwa duhere ku mukobwa cyo tuja ku muhungu igituma umukobwa atamumbwa n'umuhungu kenshi nanjye nimvana ku bakobwa sinavuga ngo ni ku mahera ku bakobwa navuga ko ego arabakurikira amahera n'abandi mbona umengo baba bakurikira ugasanga ukuntu ikeya ataronka keya ikwiriye kuwo bari kumwe akayibura bigatuma ajya ahandi kugerageza akavuga ati ni nka kurya iyo umugore atabyara akabona abayeho nabi batajya kuronderera ahandi niko biba bimeze niko navuga niko mbona no ku bagabo ni giki ku bagabo niyo ngeso yabo mani rahira abagabo niko mwapfuye hajya inda y'umuhungu irabaho inda y'umuhungu irabaho inda y'umuhungu ngo uzo ni indaya none ubusanzwe ugendana nk'abakobwa batatu uri indaya ukabagwiza no munsi ndabateranya ndabagwize ndabakuremwo bose uri indaya okay Stacy message ndakwandikiye utashobora no kunyishura ashaka kuyiraba ariko ntunyishura ni message imeze gute unyandikiye nkareka kukwishura message tokwishura ya mbere ko wansabye ikintu ntashoboye kugikora kuko ndumubona nje mfite ikigongo ndavuga ati nari nk'uyu muntu nashaka ikintu ataco nshoboye gukora ndayireka sindanayugurura kwanza okay ya kabiri iri kurishura urashaka tukana nanje umwanya mba nabonye indi mu ikosa ndagerageza kukwishura ugira nkusabe ikigongo ariko mu mwanya mba mbonye kuko umengo ibyo kurakora atana akamaro kufise ko kwishura ndakureka Stacy tuvuze Slay Queen wumviki Slay Queen n'abakobwa bicaye iwabo batazi gukora ikintu kimwe no kwimesera ishiripe batana kimwe bazi babarindire ko babazanira hano witwa twika ba Slay Queen wowe nurimwo wapi je ndakora je mbyuka siza nkora njya gukora nkagaruka muhira na mama wanje tuvugana rimwe n'ubunyamboye nganira umwanya munini yego ibintu bikujena ku bahungu b'abarundi nibiki ngo gisagara cya Bujumbura cyane cyane ugerageje kuraba ukabegeranya bose ibintu bikujena uravuga ati abahungu benshi bo Bujumbura wapi ikintu kiranje na kuri bo kinjana kuri bo yo bana vuga kugira bayimenye ni bari amageso mabi babihebe abahungu nga mu Burundi barihagararako ikirakujena barikirangije cyane barihagararako baba bari mu kosa baba bari mu puri barihagararako nibazi kwemera ikintu kiri okay basanga afashe umukobwa mubwiye ati wakoze ikosa ikiri hino kuno ngo bifatuko okay sawa abahungu bo muri diaspora ngiki kujena kuri za Amerika za Canada za Aria za Australia abajya abahungu benshi hariya igiki kujena urachatinga nabo benshi ndabizi Stacy batekana n'abahungu hanze ndakwisabye ushaka sinda kwicira bugari abahungu hanze bameze neza yo he $1 none kurungi $1 hamwe nararima hano okay sawa Stacy abahungu kugahura na byinshi muri industry murimwo industry ibintu baze guhura navyo byagutsitaje nibiki cyashitaje cyane nta scandal rahura nazo man ni byinshi nyene uroza kuja gusora indirimbo ubu nyasigaye ndabiba gusaba usanga umuririmbyi usanga umuproducteur usanga ntumbaze akaja gusaba ibyo gusaba ko muryamana oya ibyo ntibiragushikira oya okay sawa uramaze gukunda umuhungu ntumubwire Stacy uramaze gushikira ugakunda umuhungu asabika kugumamwo wapi wowe kunze dodurira cyane uri mu bandi bavuga ati ngo oya nta muhungu abwira umuhungu nta mukobwa abwira umuhungu ndagukunda hehe genda uhanze
barababwiranye muze mubabwira ubundi bo nibo bihari wewe nibyo bihari apana je ibunye nibyo bihari abahungu mwabaye benshi kuruta abakobwa abahungu twabaye benshi kuruta abakobwa ngize contraire abahungu babaye bake kuruta abakobwa aha abakobwa nibo benshi abakobwa nibo benshi mva ifuke musabikanya rero sawa yaje batwara abakobwa batatu ni sawa wajya ni fresh agare batatu kugira mugabanuke musangire okay Fabilove egeranya batandatu none Fabilove muzanye gute Fabilove muzanye gute hano birashikira bakukiyo Stacy kira kukiyo ikintu birakukiyo bavuga merci Dieu nukuri ndagushimira mana ndatwenga neza ariko gamana yo twenga neza kwe ndatwenga neza n'ukuri ico kintu kinye gusa nta hino na ikindi ndirabura neza bon umukobwa ngo adafise zegebe ngo hagira ngo nta gaciro bafise c'est vrai nabyonze ikibuno nabyonze iminofu nanto ntacyo mfishe haguruka turabe ntaguruka ngiriki turabe ngiriki turabe ko ata ndi umugore w'umuntu sha nje ndi umugore w'umuntu ufa ko ntiheshe icubahiro rahira ntabwo tubona atameta nambaye ni makati je nambara impeta ubu nyine bangahe bambara impeta niba batwara yo okay sasa heruka kujya amafaranga y'umuhungu ujya franga y'umuhungu ararembeje sinzi vreo umuhungu wifuza muzobane wifuza ko azobamize gute imana nyaguhezagiza umuhungu muzobane mu nzu mu rugo imana yivuze kenshi nyene umuhungu akora nawe tubakora ko yituma ukabona ko afise courage basiye kurondera ubuzima hama umuhungu nande atazigeranya nkira gukora yego ibyo mu cyumba nubiharura we cyumba nini mu cyumba hariya mu cyumba tunafundishana sipe sawa okay Stacy by the way nta bikorwa bishashe rwo ategura Stacy waragiye muri game yo kuririmba deja tayari biriko biraja abantu bavuze ko nateje sinatevye kwanza kubaha ibintu bisa neza bisukuye nyene okay mugehera heza yes or no ngenda kwazi ibibazo bitatu nishura ego canke oya uri tayari Wowe ushobora ego canke oya gatwumve Miss Erika arazi kuririmba kuruta Shani kweli tuko yangu ego canke oya yes or no sha kora bambwira ko ndirimba nka Shani Queen Shani Queen arazi kuririmba kandi ampisi niwe umuntu waje vrema arazi kuririmba sana Shani Queen na Miss Erika arabizi ariko Shani Queen ni queen kabisa queen okay uyu ni unavuga ati Shani Queen arazimye muziki urashaka kuvuga yego Shani Queen arazimye muziki urashaka kuvuga ego ntiyazimye hoya kujya si kuzima no kugira kunuma agacerere apana no kunuma nana nk'ubu nanje ko nasohoye umuziki umwe abantu bacavuga ngo nahagaritse ariko mba nkeneye ko umuziki kwanza ngo namahera siko bavuga umuziki ni amahera none gasha tuzoca twishinga bagiye afite amahera umwanya wose basisagura iki niki bagiye barafise ubushobozi reka natwebwe rero kuri utwo duhera twacu duke dufise ubwo buryo bwacu buke bw'iwacu nitwamara gusora tuzosora ikintu kizima kandi ikintu naco womenye koko muza musapotinga mu Burundi bafise ingorane baye abantu atanakimye bamaze atazi no batanakimye bafise niwo uzabona bari hajya nyene hejuru ariko Shani Queen ngujya yicaye hajya afite tana imwe yumesha ariko rero usanga hari ibibuzi biki ndazi nanjye niwe ahubwiye ati rero usanga ari uburyo ntabwo tubizi ariko hajya yasohoye indirimbo Queen yasohoye ikintu kizima kurumva okay sawa twaragura na Stacy da Queen Stacy nde yamataziranya amazina yakuri ni nde Stacy no kanyene amazina nje kuri ya papa na mama ni barute Stacy Marlene ariko kama uzindi mizinga ndafite n'igigi cy'abayisilamu ni barute Stacy Marlene Salmon
Salmo. uzobura kandi kuntumira ku irayidi Bahira. eshe Salmo. Salmo. Ego. Sawa nice kabisa twari kumwe na Stacey wabyumvise. Ariko ndamu stressa gato kugira tumve yuko asigaye azi kubaza kwishura neza ama interview voilà ndabona asigaye abizi. Ibyo Stacey, merci beaucoup rero. nawe murakoze gusa impuzu wambaye tumagira ko yantebe bibazo. cameraman Nihanga. mu cameraman wawe ntaba yayi Aya ni bisa nije nakugiye yambare. Nice bana. Merci beaucoup Stacey ko ndakuretse kunyene mu mutatu turirimbye niho nako ubugizere. oya Turirimbire. ndashonje Urashonje. Ari washonje uri. Ugiye kuririmba? Nande. n'umuntu fete nkeneye kwi kwanza Okay. Haji huyo n'umukobwa yitsiga mukorogo mpanuriye. shauri yake si ni yetu Ariko nari nakubagize indimi zingahe ntacyo wanyishu. nzi indimi zingahe nzi kirundi kinyene ndiko ndavuga Ntabi. nta kindi nzi Plante ni bisigura kimwe kirundi. plante ni igiti si nene si igiti Telefone. Mu kirundi. telefone mu kirundi mvuga ati ubuhinga karamumenye ubwo kwitaba Stati mu kirundi. mama ngwe nizo histoire mani Voilà, merci beaucoup rero kumwe na Stacey namugende wabonye naho yainge ninjira mu nzu za Stacey ndo zigenda mu nzu. wingia mu nyumba yetu ufanye nini baba Upaone tu habone. upaone nini Kama pako biti. pako bitatu ikare kichini Merci beaucoup rero nukumeze gira subscribe like na share Juma Jux wakoze cyane muvumburu wagenze neza cyane wabibonye twamusanze home Stacey nini mtoto mkali nini na minata nini kama kawaida ibyo byose ni fresh kabisa yana ariko rero jewe vraiment Fabilov je suis fresh comme dutwa vous êtes Fabilov chez Washit babu sebize gute muri telefone ya love uko nyene nani nitwa Fabilov love wow yabyasi arakwepara birangiye agene twahejeje wari warangiye wabyasi none wari umwanse wari umwihakanye bege ni exactive none nkuba gukubise babakobwa basohokana nawe hariya mu kanyesha bankubise muheruka kubona hagiye ari na Fabilov kama tubonana aramaze kugira iki twe turabana bindera pa kudutwigisha ubuso nagutevya ntumbaze abana mese mo kugira subscribe like na share stories zose nanyereza bana pita ku munsi murongo ibigano bishushe bana Loki nene chapa ilale bye.